Hosea igice cya 2 umurongo w'8 ijambo ry'Imana rivuga ngo erega ntiyamenye ko ari jewe namuha zangano na vino n'amavuta nkamusenyurira ko ifeza n'inzahabu ivyo bakoreshereje bayari. Ntiyamenye ko ari je namuhaye bino bintu vyose, ntiyamenye ko ari je namuhaye vino, ntiyamenye ko ari je namuhaye ifeza n'inzahabu. Itabaye niki nuko uyu muntu yahawe inzahabu. Imana iri kwibwira Israeli cyavuga ngo ivyo vyose barabifashe babiha bayari. Iyo turiko turavuga ikigirwamana, turiko turavuga ikintu cyambere gitwara umwanya w'umuntu, turiko turavuga ikintu cyambere gitwara ubwenge bw'umuntu, turiko turavuga ico kintu kiza mu kibanza cyo gusubirira Imana. Hari ikintu kintangaza, hari igihe abantu bavuga ngo no, ngo bajya abantu, hari abantu bavuga ngo ni Imana, right? Abo bantu muramaze kubumva? Je sindabumva. Hiyumvira ijambo ry'Imana rivuga yuko ninda ishobora kuba Imana. Inda irashobora kuba Imana, bakayisenga bakayisonzeshereza. Praise God. What about a child of God? Hallelujah, glory to God. So ijambo ry'Imana rivuga ngo erega ntiyamenye ko ari jewe namuha zangano na vino, ntiyamenye ko ivyo vyose yahawe ari jewe nariko ndabimuha. Nariko ndamuha apana kugira ngo abigire ikigirwamana. Bariko baravuga ngo ikigirwamana, Imana iri kurashaka kubereka yuko narabibahaye bitabifata umwanya je nahora mfata. Be very careful kugira ngo ivy'Imana iguhaye ntibifata umwanya Imana yahora ifata. Ndakunda kumva abantu benshi bavuga bati no, jewe ntibigikunda ko nsenga. Why? Because I'm blessed. Now hari ijambo nagomba nkoreshe mugajyo hava risitaza abantu. It's not of God. Imana ntiguha kugira uyihebe, Imana iguha kugira uwo mugisha uvuga ubutumwa bwiza. No, God can bless. Imana irashobora kuguhezagira hamwe umugisha wavuga ubutumwa atacuravuga. Ntimuriko muranyumva mu izina rya Yesu Kristo. Imana irashobora kugutereka ahantu uri kurarengana. Because you are smart, the gospel is coming out. Hallelujah. Icyo Imana yasize kuri wewe cyose igomba kutamplifya n'ijwi ryayo. If you are beautiful, be beautiful for the gospel. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo go, mugende mu isi yose, mubwire ivyaremwe vyose ubutumwa bwiza. Mubwire ivyaremwe. Iyo bariko baravuga ivyaremwe, ntibariko baravuga baremwe gusa, bariko baravuga ivyaremwe ko navyo nyine bibwirwa ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Why? You will reign as kings in this life. Muzoganza mu vya buno bugingo mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Now, Bibiliya ivuga ngo baciye bafata ibi bintu bahawe n'Imana batangura kubisenga, and God was not happy. The iniquity of the last days, icyago cyo mu bihe by'iherezo, it will not be fornication. Ntimuzoba ubusambanyi vya bintu abantu bose bibaza. No, the iniquity of the last day, icyo bita iniquity, donc icyago cyo mu gihe cy'iherezo kizoba abantu basubiriza Imana, abantu bazorondera igishobora gusubirira Imana. Science will replace God, technology will replace God. That's the iniquity of the last days. Birivuga ngo abantu bazokwikunda banke n'abantu. Bibiliya ira precise neza ikavuga ngo they will be lovers of money. Bazoba abantu bakunda amahera cyane, bashobora no kwica kubera amahera. Sindabivuga muri kazoza muramaze kubibona, nimba batarakwica Imana iguhezage. Hallelujah. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo people will be, abantu bazoba bakunda ibintu cyane. Hariho imisozi 3 iriko imivyimba myinshi y'abantu, yapfiriye ko abantu benshi. Iyo niyo misozi ngomba kuvuga ko uyu munsi ngomba kubafasha. 3 mountains. Hallelujah. Ninde yibuka Dawidi ariko aravuga ngo cast be the mountain of Gibeon.
because heroes who went never came back. Ariko aravuma imisozi ya Gibeon igihe bari bishe Sawuli, akavuga ko abahizi bagiye kuri iyo misozi batigeze bagaruka. Uyu munsi ngomba sigure iyo imisozi itatu ijambo ry'Imana ritwereka. Si imisozi ya influence, ni imisozi yo kugezwa. Hallelujah. Dukomera amashyi menshi Imana. Icyete cya kabiri cya Yohana. Hallelujah. Icyete cya are we there? Hari ijambo ry'Imana rivuga the last of the eye. Hallelujah. Icyete cya mbere cya Yohana, igice cya kabiri, umurongo wa kangahe? Umurongo wa 15 dushika ku murongo wa 17. Ndazi ko ngaha hari abantu baza kuvuga ati ntitwumvikanye na gatoya. Havuga gute? Ntimugakunde isi. Ni bande bantu ngaha bakunda isi? Hariho umwe wenyine akunda isi, babiri bakunda isi. Who loves the world here? Ninda akunda isi? Batatu, bane, batanu, batandatu, indwi. Abakunda isi murabona ko bari kubaragwira. Now, ijambo ry'Imana rivuga ngo for God so loved, kubw'urukundo Imana yakunze, apana bari mu isi, mu Kirundi bagisigura nabi. Kubw'urukundo Imana yakunze isi, the world. Hallelujah. So I love the world. Ndakunda isi ariko ndagomba gusigura isi nkundi yari. Hallelujah. Kubera turiko turavuga isi ni système de pensée. Mu bisanzwe nicyo gituma umuntu iyo yatakaye baca bavuga ngo uri misi yawe. That means urashobora kurema isi wawe. So now, ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yarakunze isi, cosmopolitan, cosmos, the globe, ivyo yaremye mu isi. Ariko isi ngaha bariko baravuga isi ngaha bariko baravuga mu cete cya mbere cya Yohana, nisi iri corrompu, nisi ifise corruption. Icyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimugakunde isi. Si isi mu buryo bw'abantu tubona, nisi yegamiye kuri kameremere k'umubiri. Tubandanye. Ntimugakunda isi kuko dufite abantu indwi bonyene bakunda isi, Imana ishimwe. Canke ibiri mu isi, ni bande badakunda ibiri mu isi? Ntimubikunda canke murabikunda? Ntimubikunda? Thank you. Murabikunda? Sanctification in the house. Imana yeza abantu bayo. Murakunda ibiri mu isi? Iyi si bantu b'Imana izoherana n'ivyayo vyose. Canke ntimugakunda isi canke ibiri mu isi. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Babantu indwi. Hallelujah. Ukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we. Hallelujah. 16. Kuko ikiri mu isi cyose, murabe baca basigura iyi si bariko baravuga iyo ariyo. Baca bavuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri, the first mountain, the mountain of the flesh. Umusozi wa mbere w'ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso. Icya kabiri ivyifuzo vy'amaso, umusozi wa kabiri n'ubwibone bw'ubu bugingo, the pride of this life.
ubwibone bw'ubugingo bitanduruka kuri data wa twese ariko vyanduruka mw'isi. Iyo bavuze isi nivyo bintu bitatu bariko baravuga. Ariko turiko turavuga isi yaremwe n'Imana. Ni isi Imana yashizemwo Adamu imubwira ngo be the guardian. Sindayiguhaye, ndayijeje wewe. You are the guardian. Hari abantu bavuga ngo mbega wewe bibaza ngo kuri umunyezamu w'isi. Imana ikirema Adamu yari umunyezamu w'isi. Ngo rega isi uzoyivako, n'igihe nzoyivako nzoyigaruka ko Imana yamaze kuyihindura. Hallelujah. Now, aha bacavuga ngo kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri. Ikintu cyose kiri mw'isi gikwega abantu mu vyifuzo vy'umubiri, ico kintu cyose gifatanye na wa mugwanisi. That's the first mountain. N'ivyifuzo vy'amaso, the lust of the eye. Hallelujah. Bantu b'Imana, amaso yanyu naho no yasengera gute, naho no kwisondesha imisi 40, amaso yanyu azokwama abona ibitobonwa n'amaso y'abana b'abantu, ibiboneka n'ibitaboneka. Uko biri kose mu buzima mubayeho muzokoma muhindukira iburyo ubona ibintu utategerezwa kubona, kubera yuko twarakijijwe mu mpemu yacu. Icya gatatu cy'ibitugize kiramaze gukizwa, impemu yacu yarakijijwe yose. Our spirit is born again. Mugabo naho twakijijwe icyaha ntitwakijijwe presence y'icyaha. Muracabona ibyaha, muracabona abantu bakora ibyaha, muracabibona kuri television. Iyo presence iracyahaye. Mugabo igihe kizogera aho Paulo avuga ngo twese ntituzosinzira, ariko mu mwanya nko gukubita urugohe. Hallelujah. Tuzokumva inzamba uko azosa niko tuzosa. Mugabo Paulo mama urakijijwe icyaha, mugabo uracabona icyaha. Nico gituma naho mwakijijwe mukigeragezwa n'icyaha kubera presence yacu. Abacavuga ngo kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri. Ngomba ndefinise akantu kavuga ivyifuzo vy'umubiri. Umubiri ndiko ndavuga bantu b'Imana. Ndiko ndavuga ivyifuzo vy'umubiri. Hari abantu bacu batangura kwiyumvira ati okay, twavyumvise ariko araja agomba avuga ubwicanyi, kwiba, ubusambanyi n'ibindi. Urabizi yuko hariho n'abantu bavuga ubutumwa bwiza biri mu vyifuzo vy'umubiri. Nimisuzume kuko ari mwebwe mwiza. Iyo ndiko ndavuga icifuzo c'umubiri nico kintu cyose cyaba kibi mu maso y'abantu, cyaba ciza mu maso y'abantu, cegamiye wewe upon Imana. That's the flesh. Iyo ukora ikintu gihaza apeti y'umubiri wawe gusa, it's the flesh. Bwaba ubutumwa, kwaba gusenga, kwaba kwisondesha, nimba no muri 21 jours uvuga ati nzoyivamo kugira ngo ndabereke, I will show them I am a prayer warrior. Hallelujah. An amplifier in the courtroom of heaven. When I pray, I radagozekete. You see, that's the last. If you need vyifuzo, Imana ishimwe cyane. Iyo ndiko ndavuga ivyifuzo, ndiko ndavuga ibikorwa vya kameremere, ndiko ndavuga ibikorwa vyerekeranye n'umuntu wa kera. Ariko mwibuke yuko igihe mwavuka ubwa kabiri, umuntu wa kera yarapfuye. Hata havuka uyundi muntu musasa afise ibikorwa nawe nyene. Uwa kera arafise ibikorwa, ukwihana kurafise ibikorwa. Let me say something. Hari abantu bibaza yuko kwihana no guhindura inyifato. Hari umuntu agomba avuga ati umwigisha w'inyuma agomba yumvikane. Kwihana so guhindura inyifato. Kwihana no guhindura ivyiyumviro bigufasha guhindura inyifato. So the change of the mind will result in the change of habits. Ivyumviro bitarahinduka nta kintu kizofa carahindutse. So ijambo ry'Imana cyarivuga ngo kuko ikiri mw'isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri, the lust of the flesh. Ndamaze kubona abantu bakomeye. This mountain, uno musozi waguye kwa abantu benshi cyane. Turazi umwami Dawidi, ijambo ry'Imana rivuga ko yari yaranesheje ingabo zose. Dawidi yaranesheje abami, Dawidi yaranesheje ubwami, he conquered kingdoms. Ariko ikintu cananiye Dawidi cyari ikintu kimwe gusa, kunesha umubiri wiwe. Dawidi umunsi akora icyaha
ndawugereranya n'umunsi Satani agerageza Yesu ku kigeragezo cya gatatu. Dawidi ijambo ry'Imana rivuga ngo yari hejuru muri Barza ariko aratembera, abasoda bagiye ku rugamba. Dawidi yigumira ngaho aratembera ariko araraba. First, he was not in the assignment, ntiyari mu gikorwa Imana yamuhamagariye. Deux, yari eleve ahantu hejuru cyane ashobora kubona ibintu byose. Dawidi yaza kuba ari mu nzu ntiyari kubona Batsheba, muga kubera ari hejuru yaciye atangura kubona umugore wa Uriya ariko aroga, aramwifuza, bararyamana. Ikirusirije muri ivyo kuba kibi acarica n'umugabo wiwe, yica umusoda wiwe kugira agire couverture yico yakoze. Mugabo yagiye ahantu hejuru cyane. Ngumana babwira ikintu kimwe, hari abantu muri mwebwe mudashobora kugeragezwa n'ibigerageza abandi kubera position murimo itayiba permit. Kugira nico ituma navuze ngo n'umusozi. Hari ivyifuzo vy'amaso biri hasi, hakaba n'ivyifuzo vy'amaso biri hejuru. Amahoteur kwisonga ry'imisozi n'ahantu abantu bose bifuza kuja, ariko n'ahantu hatoroshe kuguma kiretse umuntu ashobojwe n'Imana. Dawidi yari ahantu hejuru cyane. Ivyo bintu Satani yakoresheje nivyo yagerageje gukoresha no kuri Yesu. Yamutwaye ku musozi hejuru, amubwira ati raba ubwami bwose buri ngaha, niwafuka mukansenga ndaguha buno bwami. Yesu ataramubwira ikintu gikomeye cyane, amubwira ngo usenga Imana yonyene. Yariko aramwereka ntushobora kumpenda nkuko wahenze Adamu ukamubesha ko agomba kumera nk'Imana kandi asanzwe ari Imana. Je ndazi ko ndi Imana, jewe ndi Imana, ndazi ubwo bwami ko ari gwanje, ndazi ko Imana yaburemye ku bwanje, so ntushobora kumpenda uciye aho hantu. Satani yagerageje Yesu ku bintu bitatu. Icyambere umukate, inzara, inda. Icya kabiri atangura kugerageza Yesu kuri gloire, ubwiza, guhabwa icubahiro. Wibuke yuko icubahiro cyose abantu baguha kigushyira ku musozi hejuru. Iyo umaze kuja ku musozi hejuru niho utangura kubona ibintu byose. C'est pourquoi ndaza abantu benshi Imana yahamagaye, they were very humble, baciye bugufi cyane. Mugabo iyo umuntu adafise ikintu, when you are poor you cannot be proud. Mugabo hari igitangaza, hari abakene bishima kandi arabakene, you understand? Ariko ico kigeragezo mu bisanzwe baragitira, sibo cyagenewe. Haleluya. Ico kigeragezo cyagenewe abantu bafise byinshi. Muganda amaze kubona igitangaza muri nosi, abantu bavuga ati you don't touch me. Sinzi ko ari confession de la foi, I don't know. But icyo ngomba kubabwira niki, Satani yaramushize ahantu hejuru ku buryo ashobora kubona ubwami bw'isi mu kanya gatoya. Nkuko biri iyo umuntu wese Imana iri kuramushira hejuru, you start to see. Umuntu wese ari ngaha amaze kuva mu kibanza kimwe aja mu kindi, arashobora gushinga intayi yuko hari ibintu yabona kare, uno munsi aravye avuga ati biga ntibikiri ingorane, ivyo nigana navyo sibi. Why? There are battles in the valley and battles on the mountains. Intambara zo mu biyaya cyo kimwe n'intambara zo hejuru. Imana ishimwe cyane. Intambara zo kubura amahera cyo kimwe n'intambara zo kugira amahera. You understand? Urashobora guhitamo intambara urwaniye ari. Glory to God. Ariko tugaruke ku ijambo ry'Imana rica rivuga ngo ikindi cya kabiri ni vyifuzo vy'amaso. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijisho ryanyu niryo tarajyanye. Haleluya. Ndazi ko abantu benshi bariko baravuga ati ndaraba iki n'ikindi ko ndabona none amaso. Yesu acavuga ngo ijisho ryawe niryagutsitaza urikuremo. Ndazi ko atamuntu yokura mu ijisho muri mwe, naho yoba ari Yesu, naho ivyo bari Yesu yavuze. I know you. Yesu ariko aravuga ikintu kimwe, ijisho ryawe is the revelation and the interpretation of what you see. Yesu ariko aravuga ivyo ubona, Yesu ariko aravuga ivyo wibwira mu vyo ubona, kuko ivyo ubona sivyo bikugwisha, ivyo wibwira mu vyo ubona nivyo bikugwisha. Kuko wibuke yuko ivyo bintu ubonye n'abandi bari basanzwe babibona. Wibuke yuko ivyo bintu bigukubise hasi hariho n'abandi babibayemo igihe kinini. Si ikibazo c'ivyo uri kurabona, ni ikibazo c'ivyo wibwira mu vyo uriko urabona.
ijisho ritanga imajeho hama ayo imaje amaze gushika mu mutima agatangura kuba interprete n'ubwenge bw'umuntu, ubwenge bwa satani cyangwa ubwenge bw'Imana. Imaje yose isitse muri wewe ica muri transformateur, ica mu machine yitwa ubwenge bw'umuntu, yitwa ubwenge bw'Imana cyangwa ubwenge bwa satani. Hanyuma ubwo bwenge bumaze kugusigurira nibwo butangura kuguha direction y'icyo wokora byerekeranye n'ibyo wabonye. Yobu aragera igihe God akavuga ngo nagize isezerano n'amaso yanjye yuko ntazoraba umukobwa w'ikigenzi. You understand? Avuga ngo amaso yanjye nibyo ndiko ndabona ngo masireho isezerano. Ni kuvuga ko ijisho rirarengeye ibyo turiko turavuga. Ijisho n'umuntu afise amatwi kandi yumva, kuko Yobu yarabwiye amaso ibyo ategerezwa kubona. Haleluya! Yobu yarabwiye amaso ibyo ategerezwa kubona. Aburahamu Imana yaramuteruye imubwira ngo kure aho amaso yawe ashobora gushika, aho hantu yabonye niho Imana yamuhaye. What happens? Kenshi turakunda kuvuga ngo raba kuraho amaso yawe ashobora gushika niho Imana izoguha. Imbere yuko utangura kuraba, ikintu Imana yifuza nuko igushyira mu kibanza cyo kuraba. Niba bukiri hasi uzobona ibiri hafi, niba buri hejuru uzobona ibiri kure. Mugabo utahure ibyo wabonye sivyo bikwegera, ibyo wabonye bikwegwa na interpretation uri kuriha. Kuko yari Aburahamu, yari Loti, bose Imana yarabahaye shwa nimuhitemo aho mushaka. Aburahamu abwira Loti ati hitamo aho ushaka. Nukuvuga ko bose bari bafise amaso kandi bose bariko barabona. Aburahamu aramubwira ati ni waji buraruko ndazi burengerazuba, hitamo wewe. Kugira mwigisha akantu kamwe kavuga me, I don't choose a place chooses me. Jese mpitamo ikibanza, simpitamo ahonja, simpitamo ahantu hasa neza, simpitamo ahantu mbona kumenga biriko birimbuka. Aho ngiye hose fisa amashoka atuma vyimbuka mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Imana yarabarekeye shwa, Imana yarabarekeye ibyo bahitamo. Mugabo amaze guhitamo, uwatanguye guhitamo yakijijwe n'ubutigeze ahitamo. Igihe Imana isambura Sodom na Gomora, ijambo ry'Imana rivuga ngo when Abraham came, igihe Abrahamu yaza yasanze Loti ari hafi y'Sodom na Gomora, yari kwaregera icyo gisagara. So now aya maso uri kurabona, ndiko ndavuga ubwami bw'amaso, siko ndavuga amacouleur, ndiko ndavuga amabara. Haleluya! Cyo ituma bamwe muri mwebwe muhora mubona urenganya umuntu akuraba. Kugeza umuntu bari kumubwira ati no, he's not looking at you, he's interpreting you. You see, si kibazo cy'ivyo tubona. Salomo yari afise abagore 1,000. The anointing from David. Salomo yari afise abagore 1,000. Dawidi siryo ryambere yarabonye umugore yambaye ubusa ariko aroga, siryo ryambere yaramubonye. Mugabo ryari ryo ryambere Satani agomba mukoresha ikintu gituma yica umuntu yamuhaye intsinzi, kubwo kwifuza gusa. Dawidi yaribagiye ko Uriya yari umusoda wiwe, aribagira ko Uriya ari we yamufashije kugwana kugira ngo bakire ubwami, kugeza hamwica. Why? The last of the eye. Iyi si Satani arayimanipira iyo hageze mu byerekanye n'ivyo tubona. Icyo cy'imizamo y'Imana rivuga ngo ntitugendeshwa n'ivyo tubona, ariko tugendeshwa no kwizera. Nikuvuga ko hari amaso ndiko ndakubwira aboneka, hari n'ayandi maso ndiko ndakubwira mu buryo butaboneka. You know, ndiko ndavuga ivyifuzo vy'amaso, barakoresha ijambo ryitwa lust, mugaba pana desire. Si désir. Mu gifaransa byose ni désir. Ndiko ndavuga wa muntu araba ibintu mu bisanzwe kwifuza bisigura gushaka ikintu cyane gishobora gusatisfeza appétit wawe gusa. That's lust. Hama iyi definition dutanguye kwifuza ivyo twibaza ko Imana ishobora guha abandi, bica bihindura definition. Ntisubira kuba lust, ikiba desire.
hazo bituma ijambo ry'Imana rivuga ngo nzobaha ibyifuzo by'imitima yanyu. Haleluya. Hari ikibanza utanguye kuvuga ibyifuzo by'umutima wawe, Imana ibimaterialize. But it's not the last. But havuga ngo the last of the flesh. Abantu benshi barakunda gusenga bariko baravuga ati I kill the flesh. Ndagiye kwisondesha, ndagomba kwica umubiri. Abantu benshi baravuga bati je sindavyumva, narasenze, ndafise addiction, ndi akro ku bintu kanaka. Narasenze, narakoze vyose, ariko vraiment ntibihera, ntibikunda. Je sinzi vraiment icyo Imana indindirije, sinzi Imana yaranse kunkiza. Nkaho umenga niwe biguteye, Imana yaranse kunkiza, sindavyumva ibintu vyagenze gute. The question is one. Tant que ivyo ugomba ko bihinduka ari vyo umwanya, tant que ugifata umwanya munini ukawuha ivyo bintu vyakunaniye, nejo na higa yejo no mu bihe biri imbere bizokwama bikuganza. Kuko ibwirizwa ryo kuganza rivuga ngo icuha umwanya munini kirafise ubushobozi bwo kukugira umuja. Hallelujah. It's even as though we are beholding into the mirror. Nkaho turaraba muri ico kirore turarushiriza guhindurwa muri yo shusho. Si itakabiri cerekana kuraba ijisho. Hamwe bavuga ngo turaraba tugahindurwa muri yo shusho. Kandi ibintu turiko turaraba muramaze kubona aba jeune araba television kugeza ahindura ingene atambuka. You understand? Umenga yasaje. Kavuga tuko kuguru wagize accident vyagenze gute ati no brother these are big men like walk like this, bantu bakomeye batambuka gutya. Yararavye umuntu ndamaze kubona abantu agerigiye akavuga ngo je ngo niyumva umenga ndirihana. No uri ndayishimiye uzokumuri ndayishimiye wo ngahanyene mu Burundi. You understand? No. Mugabo yes urashobora gucika uyo muntu. Kugeza naho umuntu akuravye avuga ati kumenga uri naka. Kubera ko Imana mu buryo bw'impwemu ikintu uravye urashobora kugicika. Niko intama za Yakobo vyagenze. I know bino bintu ndabivuga n'umubaro mwinshi cyane kuko ndamaze kubona abantu bagwa nkaho menga ntibigeze bahagarara because of the lust of the eye. Bageze igihe babona ibintu baronka icubahiro, babona ivyiza vya buno bugingo uno munsi gusenga. He's a VIP. Umutumiye ati uraza udufashe kuririmba. Jewe hagatwara harenganye muduheruka kera cyane. Ibyo twarabirenganye. Ubu dukorana n'amashira hamwe. Ariko ugiye kumuraba, this is ridiculous. Ugiye kumuraba umunsi umwe muri cellule de prière ariko araririmba ku ngoma. Araza gushira inzira ariko arimba twaje kwiriba Mana twaje kuvoma tudubiza amazi tuvome. Aje kuririmba yari wa muntu aririmba mutanabimusavye. Ndizera ko yambaye umubiri. Uzobona ko la plupart des fois la plupart y'abaririmbyi iyo basitse muri gloire hari igihe urondera kimwe bahoranye ukakibura. Kimvira where are the songs? Vyabi kakanu yahora aririmba karihe kubera iki yaramaze kudiliwa. Yaramaze gufata. Ofete iyo uhinduye umutima naho ugumana gajwe indirimo nikiriya yindi. Ndizera ko yambaye umubiri ariko basigari ndizera ko yambaye umubiri. Urumva no kuvibra. You understand? Ndizera na wa musaraba jambo w'Imana. See, ubu rero niho bakwita umuririmbyi akomeye cyane. Bariko barakubesha. It is the last of the eye. Bariko barakubesha. Ngoma ndakubwira ikintu kimwe, abantu barashobora kugufasha kukumanika hejuru, amaboko yakudugije niyazokumanura.
Unless a man is lifted by God. Gusigwa hejuru ntibiva iburengerazuba. Gusigwa hejuru ntibiva iburengerazuba. No, gusigwa hejuru biva ku Mana. Promotion comes from God. Be very careful. Les admirations sont plus dangereuses que la persécution. Be very careful. Fais attention. Iyo umuntu aririmba izina ryawe kuko ejo uzoba uri kuracura intimba. Be very careful. Isi iragomba kukwemeza kuri gitangaza. Rezo sosio niwe wenyine usigaye uvugwa. Usize ikintu kuri YouTube amaviews amamiliyoni araza n'ingoga na n'ingoga usigaye witwa the YouTuber. You understand? Niwe ugezweho. Bano kacabwa twumviriza kuva twakumviriza abaririmbyi baririmba. Brother, you are not of this world. Wowe nturuwonga ha muri nosi utanguye kuririmba binyibutsa Satana kiri mu ijuru afisa amajwi yose abakerubi bose bari kubaririmba. When I see you I see God, and when I see God I see you. You see, icyo Satana ariko arakoresha ntariko aragushingira intahe ariko araduza ya apeti y'umubiri. Ejo ucuhindura purpose yo kuririmba ucutangura kuririmba kugira wumve vya bindi bakubwira. Aloke kare ni wahora uririmba kugira ngo bagushime waririmba kugira uvuga ati God iki nico naremewe mu izina rya Yesu Kristo. Ibisaba ririmbyi gusa n'abavuga butumwa is the same. Nta hantu na hamwe barantumira kuvuga ubutumwa ndabasaba amahera ya déplacement. Ariko muri abaririmbyi bacu buno munsi uzoze kuvuga ubutumwa amahera ya déplacement. Money. Yes. Defwa birumvikana hariro ngomba nkosora ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Ngomba nkosora ishengero mu izina rya Yesu Kristo. Kuko protokole bamfashe hari demoni zigomba zisohoke. Hari demoni igomba isohoke. Ninde yakubwiye ko umuririmbyi aririmbira Imana ari wadakeneye amahera? Who told you that? Ninde yakubwiye yuko ugiye muri karaoke ushobora kuriha ariko umuririmbyi aririmbira Imana ari wategerezwa gupena? Who told you that? It's a spirit of selfishness. No. Ngoma ndabivuge ubikundu vyanku vyana. Ntibishoboka. None waruzi kwazoza gute? Kubera ko duha agaciro ibitari byo mu nzu y'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwitwararika abantu bose ariko cyane abo mu nzu y'Imana. Abakristo turafise abantu benshi ngaha badandaza. Niyo ugeze kugira ikintu ugura urarengana wa undi mwizera bimwe ukaja gusorera uyundi. That is stupidity of the highest level. That's the stupidity of the highest level. That's selfishness. Who told you that? Who told you that? Simvuze ko abantu babigira condition kugira ngo babatumire. Abaririmbyi babatumire babaha bus batabaha bus. Muifise ni sawa. Mutayifise akaba hari umwe gusa ashobora kugenda kuko yaronse amahera ya bus. Go hamubwira ati uyu mwe niwe yabonetse ko niwe yarafise amahera ya bus. It is ngomba shavure mu izina rya Yesu Kristo. Hari ikintu kibabaje. Ikintu kibabaje nuko amavuta yo mu nzu y'Imana niyo ya mbere basuzugura gusumba amavuta y'ahandi. Ngoma ndababwira ikintu cishe ishengero kandi nico cishe ishengero rya Israel. Imana yabahaye manu mu bugaragwa barayiga kugeza aho bumva umenga kugaburirwa n'Imana n'ibintu bisanzwe. Toujours iyo mvuye ngaha tugiye mpora numva abapastori bambwira bati what is that choir? Baga abantu baririmba gute? God, they are spirit filled. Mugabe ivyo ndavyumva hanze. Hacha niyumvira ati none ibi bintu ko bicuritse. Donc umuntu avyumvise rimwe arashobora kuvyaprecier, ariko umuntu avyumvise kenshi avuga ati it's your business. No. It is our time. Numwanya wacu. Hallelujah. Wo gufata ingabire yose ubonye ukavuga ati brother, sinzi kuririmba, sinzi ningene bigenda mugabo. Umunsi warondeye kuja muri studio quand même. Na n'amahera menshi mfise ariko quand même ndifuza kuzosponsoriza indirimbo yawe. Ndazi ituma batari kubara ko mamashi mugabo nibimpagarika kubivuga. We talk about it. Hallelujah. Hariho semence,
hariho ingabi, hariho ubuntu bwo kubiba no kwimbura mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. I know of a woman. I will never forget that woman. Sinzi ko uwo mugore hoba hari abana yavyaye bameze nkuko barakaramba abantu nkabo. That woman imisi yose kohal ihejeje kuririmba yamabwira ati don't go back home, ntimugende muhira, reka ndabereka hano tuja. He used to sit them, akabicarika, akabagaburira, abatagira minerval, he used to give them, she used to give them. Akabwira ati go to school brother. So ituma mubona barimvye muri no misi ba ase byarangiye bavuga bati oya. Why? Kiricho gituma tubona abantu dukunda agenda muri karaoke, kuko muri karaoke baramenya kwa appreciate icyo afise. Sindakubwiye ngo bikore, ndiko ndakubwira ko uyu mutima abaririmbye ikintu rimwe na rimwe batamenya nuko bo bikora batobikora Imana uririmbira izocisha inzira atari inzira mu izina rya Yesu Kristo. Now ngarutse kubaririmbyi, hari abaririmbyi mu bisanzwe batitwa abaririmbyi, they are businessmen, bakwiye kuja muri yapi bakandikisha ishirahamwe ryabo, because it's all about money. Biteni sawa, okay, now reka tuvugane kontra ingene bizogenda. Utadukwirije aya mahera, I will not come. Okay? Avuga ati sawa. Igituma babikora nuko twebwe ishengero twategerezwa kuba turiko turavyibwira. Kwibwira navyo bikaba byaravuye mu bantu. Then batangura kuzo baradandaza. Avuga ati ukamaza tune kubera kugira ivyo ati nabigize nobaho gute? Acha kubwira verse ati ngabire yawe, it will make a way for you. Ibisaba ririmbye gusa n'abavuga butumwa avuga ubutumwa akavuga ati okay ndaje kuvuga ubutumwa rero ndafise urugendo mu izina rya Yesu Kristo, nzogenda muri Amerika, Angola, hanyuma ishengero nagomba muhaguruke muterere itike y'umukozi w'Imana azosubira inyuma. Ikibazo nitwe twagutumye n'Imana gutumye. Why? Jewe ico nizera niki barashobora kubikora cyangwa ntibabikore, mugabo sakanwa kawe kabivuga. Nimwoblije hari abantu basenga Imana nkavuga ati uri kurasenga uri kurategeka ngo rero mana ngo birarangiye ngo ya ntibishoboka. You see, Imana yamifise inzira icamwo, birashobora no gudaca mu byo wowe wari wibaza, ariko Imana izorondera inzira icisa mu izina rya Yesu Kristo. Don't talk about your needs, tell God about your needs. Bwira Imana ivyo ukeneye mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi umwe uzoba uri kuratambuka mibarabara uhure n'umuntu akubwira ati brother how are you? Mubisanzwe hari abantu baza ati ni gute, ukavuga ati nkibi ndayimubarije iki. Hari umuntu umwaje ati umeze gute, akakubwira ati turondera agatebe twicara, kuko nta nyishu yoroshe ivuga ngo ni sawa ni nabi, ni ibintu bisigurwa. You understand? Ni cellule ya vendredi, you understand? Acha kwicara kati brother kuva ibintu wamuraba ukavuga uti none gamana uyu muntu Imana imukoze iki. Ariko ari ikintu kimwe ngoma ndababwire bantu b'Imana, nitwatahura ibanga ryo gutanga. Hari abantu mu bisanzwe bahamagawe gutanga, baita kingdom finances. La plupart y'aba bantu it's a gift, nkuko nanje shobora kwa mfisi ngabire kuvuga ubutumwa bwiza. They go, niba abantu bona bavyutse mu gatondo akagenda hana akavuga ati nabwiwa ahantu muri Kinanira 4 numero 5 umuntu abanga ndi wenje kurondera yitwa kunukunukunukunuku ndamuzaniye ibi Imana yandungikanye. Wa muntu ugasanga nawe yariko arasenga ariko arasaba ivyo bintu nyene Imana. Mugabo mubimenye, ndabivuga nongere ndabisubiremwo. Emeriko ariko aravuza piano ni vyiza, mugabo ikibazo ni avuye ngaha. When he leaves the pulpit, niho musanzwe ari abantu bavuga ngo iyo uje mu nzu y'Imana ngo hageze ko mutahani urugendo rwo kwizera rutanguye. Kubera iki? Ari ngaha you in the atmosphere ubwiza bw'Imana, amamara
wamamare amamara wamamare ukaririmba ukanezerwa amamara wamamare ukavuza wanezerewe mugabo hamwe utangwe gusohoka hanze telefone nayo ati amamara wamamare uwalwaye akaca gutelefona amamara wamamare ijambo ry'Imana cyarivuga ngo hanyuma ngo rya jambo ryabibwa. Hallelujah. Kubw'imyitwarariko y'ivy'ubu buzima. Praise God. Ndasenga kugira ngo muri mwebwe Imana ihagurutse abantu mu izina rya Yesu Kristo batahura umutima w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga kugira ngo Imana ihagurutse abantu, iyo abantu basenze Imana ibabwira ati ujya ariko asenga gutya, you are responsible for that. Hallelujah. Praise God. Africa we have killed, no, upon Africa system francophone irica ingabire zayo. I'm sorry for that. Since how did they come to that? You understand? Why? Because we need to learn to bless. Ariko nawe ntiwigere ushiraho condition nimwe yo gukorera Imana. Serve the Lord. Tumaze kumva pastor bavuga ngo jewe muntumiye mutegerezo hari umuntu yigeze kuza nka mu gihugu cy'u Burundi ategeka ko bamuha bategerezo gutegura $50,000. Hanyuma baravuga ati cyo gituma hari bavuga batuma je ntashobora gutumira boce badufunga kubera amadeni. Hanyuma baratanga bavuga ati pastor bigeze ati yo turarushe tugeze kuri $25,000 ati bantu b'Imana abasenga ni basenga abisonzeshe ni bisonzeshe turabe ko uyu muntu yoza baratanga bavuga ati yo ni wa mukozi w'Imana ubaza umwaka ugitangura kubera yuko ukeneye umwaka wose kugira uvyitegurire. Hanyuma caraza baca bambwira ngo iyaje arabarungikira ingene muza kumwakira. Arabarungikira mushitse kuri aeroport protocol itegerezwa kubimeze gute. Nico gituma I am not a man of too much protocol. Protocol itegerezwa kubimeze gutya. Hanyuma muze gusatsa red carpet ya you president. You see muze gusatsa tapis rouge. Hanyuma hotel shikiramwo ndashaka kwibari hotel ya 5 star 5 étoiles. You understand? Hanyuma nzorungika umuntu hanyuma ayirabe nziza ya mbere niyo nifuza kubera Imana yampaye dimension ya excellence. How Imana yaguhaye dimension yo kudukenesha? What is that? Hanyuma kugeza naho umuntu akwobliza imodoka uza kumutwara. Ukavuga ati none hamuka turondera abantu bakota amamodoka ati aka kamodoka kari kwifoto murakabona Bujumbura. Alors ikintu gitanga murana ko muri ko muratwenga pourtant abantu nibo myizera cyane. Ucuvuga ati nimba sabivyo he's a man of God. Uwo mukozi w'Imana kubera iki he puts money. Bibiri ivuga ngo Imana yabo n'indazabo. Akacaza ishengero namwe rero ngaho myina nase mwatanze tuguma twakira umukozi w'Imana. Ni bya bindi mubona pastor ariko aravuga ati tuguma twakira umukozi w'Imana ntabwo twenga kurimo. Tuguma twakira umukozi w'Imana. Kuko ariko ariyumvira ati Imana iki gikorane kizohera ryari. Tuguma twakira umukozi w'Imana. Mumukomera amashi nazi. Nazi. Yashavuye. Mugari ikintu kimwe mpora nibaza kubera kumutumira. Mureke. Apostle Dive is still here. Mureke. Glory to God. Mugabo hari ingwara dufise. Africa, mu Burundi, they are pastors, they don't care. Aba pastori banyu barasizwe n'Imana. Whatever, aho usengera hose. Mugabo ngoma ndakubwire yuko hari abantu baza baje kubiba. Mugabo yuke naho abivye uzosigarana n'umwungere wawe kugira bikuze. So now iyo umvise umuntu akubwira ati utegerezwa kuzana imodoka ucumbwira ati buy it for yourself. Ico kintu waruzanye urakigumiza iwanyu. Be radical. Ubutumwa sino pourquoi tuja mu butumwa bwiza? Pourquoi twinvestisa mu butumwa bwiza? Ngoma ndababaza. Iyo twinvestise muri programme ya television kuvuga ubutumwa bwiza kuri BETV twege baduhembike.
what comes in, what is the return? Hama natwe bica bigenda gute? No, nuko tuba tuzi neza yuko umugabane wacu ni Imana. Umugabane wacu ni Imana. Mugaba kugira television, kugira ubutumwa buje kuri BTV, naho nogenda nkababwira ati I am a man of God, ndi umukozi w'Imana kandi ndavugishwa n'Imana. Nibitangaza birakoreka mugabo, I need a program. Shaka ube sérieux gute, tant que umufuko wawe utari sérieux, they will never receive you. So church, you have to know it. We have to know. Icyo ituma muzokumva tuvuga tuti turashima Imana ku bantu b'abapartenere kubera iki ni wa muntu avuze ati iga program ndayifashe nigwanje mu izina rya Yesu Kristo. You understand? Abarivyo bari ngaba barashobora kunshingira intare. Kenshi twumvise indirimbo zabo kuri YouTube urayiraba ukavuga ati uyu nawe nta kinda dushaka ko atari ama views. Mugabo ugiye kuraba amahera akoresha muri studio afise indirimbo imwe nangana 200,000. Aho ni kubera nawe afise ubuntu bw'Imana. 200,000 kugira ngo bantu b'Imana kugira umuntu murabe ashambwira turumva indirimbo yaragurishijwe ngo mbega ngo bone ibiki ko bagurisha ibintu by'Imana, mbega weho nyine nibiki ko wacitse umugumu, what uragwaye umutima uribesha ugwaye ingwara. Praise God, hallelujah. Ariko ikintu ndiko ndababwira niki nuko Imana iri kuratuzana mu kibanza ayihindura ivyumviro vyacu mu izina rya Yesu Kristo, aho mushobora mushobora kugira provision, mushobora gutanga ku mahanga. Uzogenda gute ku mahanga udashobora no gufasha mugenza wa mu izina rya Yesu Kristo? It starts from home. Hallelujah. Ugiye mu isoko uvuga ati I'm looking for a born again believer, what is he? Mugabo ngo happy vrem. Hari akantu abarundi bavuze katanditse mu ijambo ry'Imana kavuga ngo ikibano Yesu asubiye muhiri wabo hari ingorane yabaye. Agiye yari umukozi w'Imana agenda nabigishwa ba Yesu ngira bari baraye barasenga mu ijoro bavuga ati miracles are happening, miracles are happening, turiteze ibitangaza biza gukoreka hano hano. Asubiye muhiri wabo publicity urazi ngene abantu bavuze si wa mwana wa Yosefu. Hari abantu bibaza ko kubera bazi papa wawe nawe bakuzi. Ahari inkuru nziza ngoma ndahavuge. Vyawe nivyo kumanza abarundi babesha ngo yongwa kakana kakuze tubona hehe warakabonye wewe. You understand? Kuko umuntu wese ateye imbere uri umwana w'abantu bose. You are a son. Mugabo iyo vyagenze nabi muramaze kubona umuntu yari ko aragenda mibarabara agahura n'ikinogo ingena gisimba niko bagusimba. Yesu asubiye iwabo hari ingorane yabaye bambwiye ngo umwana wa Yosefu kubera bakuzi bavuga ati ujya turamuzi n'umunyamusaga kujya mbere kujya kabiri kujya gatatu kujya ikintu yisi reka ndabwira ikintu kimwe ahantu tuva ni ha definition turiko turaje. Uwo kwibaza yuko ahuva kubera azahuva bisigura yuko azi n'icuri aribesha cyane. Premièrement ntuva ku musaka, ntuva ikiriri, ntuva ku mutanga, wewe ukomoka ku Mana. Icya kabiri abavyeyi bakwitirira hari ikintu bibagiye nuko utavyawe n'imbuto ibora, wavyawe n'imbuto iriho kandi gahoraho ijambo ry'Imana. Praise God. Why? Kubera iki twosuzugura ivya bene data? Ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire neza abantu bose cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Hari igihe niyumvira none tugaburira abana bo mibarabara cyane tugaburira abana bo mishengero. You understand? Kuko hashobora kuba ari umuntu aza gusenga adafite n'ivyo bintu byo gufungura. Akaca yumva pastor ariko aravuga itangazo. Mugabo kubera yizera akavuga ati je nzoja muri barya abana bizogenda gute? You understand? But he wants to katalambana. Uko siko turi mizina Yesu sico Imana yaduhamagariye. God reka ndabivuge niyoroheje. Imana irifuza kugutwara ahantu aho Imana ivuga ati wewe kubwica ufise waravuze ubutumwa bwiza mwisi yose biciye mu bwizigirwa bw'ivyo ufise. No bimana benshi bacika intege kuko biyumvira binini ya cyane bibaza bati no jewe vraiment notanze mugabo nta bintu birebire. Erega Imana ishaka ivyo nyene bitari birebire. You understand? Bibiri ivuga ngo niba umwizigirwa muri bike Imana izokuzeza vyinshi cyane.
Hallelujah. Glory to God. Imana isimwe bitangura no kurihira bisi umuntu umwe. Praise God. Bitangura no kurihira bisi abantu babiri. Ejo canke hirya ejo uzobwira Imana ati Imana ndashaka pastor ngura izohora twara abantu bagiye gusenga. You understand? God will give you. Imana izoguha mugabo ivyo Imana iguhaye ntuzubicikise Imana yabiguhaye. Imana ishimwe cyane. Aha niyo ndiko ndarangiriza ndifuza ko umuntu wese ari muri kino kibanza atahura yuko Imana yaguhamagariye ubugingo bwo kugubwa neza. Ijambo ry'Imana ravuga neza ngo ninaza nze sange impwemu umushaha n'umubiri wanyu byose bitunganijwe. Praise God. Hallelujah. Ndasenga kugira ngo Yesu niyagaruka ntazo gusanga ugwaye, hazo gusanga ukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Nigihe ugiye muri sport, praise God, muri ko muragira sport, hari abantu bakunda kwiruka. Yes, ugize sport, learn to sow. Uvuga ati basi abantu ko turi kumwe muri gym uyu munsi, simfise kinini ariko ngomba ndabagura ifana. Sinzi ko ifana kwa sportif sinzi ngene bavyita. Praise God. Ariko learn to sow. Praise God. Kandi kubera kubiba kwiwawe Imana izokwama iguha ivyabo bantu. Plus hari abantu, reka nababwira ikintu kimwe, hari abantu plus bamwe basenga plus batunga. Mwanyumvise? Hari umuntu asenga avuga ati Imana mu izina rya Yesu Kristo ndasenga kugira ngo nshobore kuronka bino bintu, ndatse ko kubw'inyama n'amaraso ntashobora kubironka, ariko ndize igikorwa cyawe giheze mu izina rya Yesu Kristo. Uko asenga uyundi we Imana ntimubwira ivyo akeneye. Imana igeza aha nimuganiriza ivyo abandi bakeneye vyonyene. Plus asenga plus undi Imana imuhezegera. Ni nka kugisengesho ry'umwana. Umwana akiri kwa papa we na mama wiwe isengesho ryiwe ni rimwe gusa, hakaza abavyeyi banje niba hezagirwa nzoba mpezagiwe. When you are a giver, utanguye kuba utahura igikorwa cyo kubiba, uzotahura yuko ntukiri kuragendera mu vyiwawe. Icyatumye apfa kazuka kwara kugira ngo abariho ntibabeho bacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. You understand? Hallelujah. Hariyo kabanga ngomba kubaha. Nimba ukora business, nimba sinzi peut-être ibintu ukora, imisi yose inyuma y'amezi 12 rondera ibintu tanga kwa gusa. So birivuga ngo nivyama muze musigaze ivy'abana b'imfuvyi. Let them receive, reka bakire ibyakuvuye ko mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. God is blessing us in the name of Jesus Christ.